navuze ko mama yako ndagusubiriyemo ko mama yako koma kwa mama wawe oya ni ko mama yako ico si gitutsi ko mama yako gasigura ati merewe neza cyane Mona Jumusi nandika Mona ariwe hari Mona agurisha amamesa baramuri agasengi bakamurire mu hoteli mu Rumonge umufurniseri amavuta yana yafashwe ku mavuta nuko umuzo wa Debeni ubabaje cyane abanyarwanda barashavuye ko na Debeni urabona ko umuzo wa Debeni umengo abanyarwanda Debeni baramwankasi umengo ofe je ndiko namye ndaraba kuri Twitter abanyarwanda barababajwe cyane n'umuzo wa Debeni ngaha kubera iki namba bagarako ariko turashaka umunyarwanda ashira commentaire ngaha avuga ati Debeni buriya abarundi turish hari umujama ujya afata ku mavuta rege ashi yararongowe rege yararongowe kabisa yararongowe n'undi mukobwa yarongowe ico bita kurongowe bijya bintu imidata yavuze ati ndarongowe ure yararongowe imidata yavuga ati ndarongowe ariko rege yarigeze kuvuga ati je ku myaka yanje ntararigera ko ndongorwa aha ndacaje ikirori ntiyaragira ko ndongorwa ntiyaragira ko arongora muga kurongorwa kwabye ntibindi umwakamo atuha makuru yawe rege arongowe gute je kintu jewe ikintu nzi kuri manzo rindire turi kuri ore ikintu nzi nuko nzi orega ari umunyacarama uyu n'umunyamutanga si umunyacarama ararongowe kumutanga je muri bisusu vya mbere kumutanga ibisusu vya mbere samava rego bana bayavyibushe none Oi, the sheep. Hello my people. Abakunzi ba Star TV. Atagaze. Abarundi muri rusange aho muri hose. Shout out for everyone. Landry promoter. Big up sana my bro. Ngarasubira. Star TV. Urandira promoter murahutse. Cyane twamniduza kupagera man. Wewe ga Star boy. Numuvandimwe ujya kaka. Utanamuvuga mu izina. Umodoka yewe ojaye. Gari yake mimi nakwana nani na ingiaga kuvora samutaye. Yakwe. None ko umugani wa Fabio ko mwavyibushe gusumba abasani. Nabasani baronda mwe mukavyibuka. Reka no twe nimba dufise ivyiyumviro vyize gatwe nta bintu vyo kujyana bihari. Kandi uratagase. Atari bya bindi vy'uburozi baguma bashiramo. Uratagase. We nubizi vyo mufana na wa mwigeme hariya. Kashana bajya baswe. Kana bajya baswere. Ko mama ko manina. My people, abakunzi ba Star TV, shout out kuri mwego mudukana kuri Star TV. This is Star TV. I'm Starboy the Sheep. I like to support everybody. I love you too if you love me. If you don't, I don't care. I don't care. Support my job. Only nabindi bani. Namba takukunda ni yahure. Hari abantu baze bambwiye ati ngo igitipe ngo nitugikunda. Irakuraba. Ngo ndakibloka ngo mugabo ngo mbona ibintu byacu. Yahure basi satani ni wazoguha makuru. Ko notification ngo ndazibona. Notification zibona atageneye kuzibona ni yahure hama satani iyazoja kwa satani azarazimubwira. Satani umuntu kumwe na risuba wana abatwanga bose twifurije kuja kwa satani kumwe na risuba ego original risuba mukuru wa magicien ego yes of course kumwe na simbizi wasema vumba umumesha umunyoni mubi koma nina koma mama yako yonenda mukanyonshaje ko mama yako yes no muvandimwe twari kumwe ku munsi wejo aho novuga yuko muvayo Jean yakoze kuba gikomeye cyane aho twari tugiye gusoza uwo bita X-Factor uwo mu producteur asangwa akora indirimbo zitandukanye ndetse akongera akaba muririmbyi bwari ubuzima bwiza twari tubanye fresh wari umunsi udasanzwe aho twabonye n'abaririmbyi batandukanye benshi batandukanye turahera kuri ico kikorwa cyabaye ku munsi wejo mbere ko tuja kubindi bro ejo nazwe kurira why kubera mbonye love man sinzi ndibaza dutigitinya imyaka myinshi ibintu by'abasani bagize ingorane of course
wari bwabone ibi nk'ibyabaye ejo abantu birigwa inzara mano umunsi wose kandi tugirwa kuva mu gatondo twiriwe duhagaze nta kwicara kuri parke nta content twarayihevye nta kavuyo uravuga bro urabonye ingene twari dufite discipline kabisa abasani kubera urumva wafete urumva factor wera yafashwe mu kavuyo bashaka kurengana so bya basani turabana mu marari igananje ari gihe umfata gutya ngaho kansangana $1 kabisa none nk'ubu dufate hano nabazigenda inyuma muri telefone uvuye muri banko bu par exemple YouTube yasheshe uvuye gutora rero ugacugwa mu mukabu bakagusova kari gusangana baza kwagiriza bito byarashitse umva nawe umujari vire muri BCB yarafise na carte visa man atakuchwara umva bihurirana n'ivyo rero muri ico gihe rero kubera uno musi for real urana yuko ari ikibazo cy'amadolari ifuye ko amafaranga yose ajya abikwa muri bank kabisa mugabo ari igihe dushobora gutora mu burare ari nk'akazi ugomba gutuma cyangwa iki bisaba yuko ugira amadepo n'ibindi inabidi ngombwa kudutora bagomba kudutora cyangwa kudepose urabyumva so rero urashobora guhura n'ibibazo mu nzira je ndibuka igihe kiraho narigeze guhagarikwa n'umupolisi ngiye kurondera control technique kabisa sibyo control technique yari yahetse kabisa mani yaranciye amande nambia vieux mimi ubu nyene tuvugana ndiko ndaja muri otra me hakuni trust urabyumva urumva ego imodoka control technique yari yahetse urabyumva mugabo naringiye kwirondera kandi imisi narengeje kunategereza kuriha mande ayo mande yose aje mu giga cya leta mugabo umupolisi aprefera kandi kunca penalite kumpana kandi nisanzwe ngiye muri control technique na mpamvu rero rimwe tuba dukeneye abantu badutahura nta umusaza w'umupolisi yarankoreye amakosa urabyumva ko eri kuvuma yurira mu modoka akabona exactement ko ngiye muri otra ko ngiye gutikurira n'amande rero ivyo rero niyo mpamvu rero usanga rimwe turakenera abavoka yuhuye n'ikibazo ifo kukenera no muavoka habwe nayo kometre mu vaye je yarabyitwayemo bien yaragerageje arasigura ko bowe bamwitumuye échangeur kabisa sivyo byasaba rero tube nk'abantu dukora mu katatu muziki tuje hajye babone exact iyo bari mu échanger na échanger mugenzi we bari kuja kumuraba kuko ni indaya igize ikibazo ni indaya mugenzi wano zijya kumuraba ziza kuyivugira urumva rero usanga rero kubera ari umunyamuziki yari yagize ikibazo abanyamuziki bagiye hajya so dufise umuavoka w'umunyamuziki Maître Muvaja yamadu aduseruka ko yo abaye ikibazo X Factor baramwumviriza babona basanga exactement n'umunyamuziki urabyumva n'umugabo bashye mu matohoza kandi umuziki mu kuduha amahera uyaduha mu madolari kandi umuziki twebwe nta ndinganizo leta iragira yotuma ibyacu twinjiza amafaranga y'amarundi no imiziki yacu twinjiza mu madevize cyane manda bivugira no nga je bakazuza kumfata ngo mfise amadolari je n'amayero nanje n'amayero kandi yagezwa kuyavunja ibi ndabivuze niba yamfatana baze bavyumve ko nabivuze yuko ibyo nkora ndavyinjiza mu mafaranga mva makungu kubera dukorera abanyamerika izi YouTube ubona ama Facebook si by'abarundi by'abanyamerika hageze yuko baduhemba mu mafaranga bakoresha rero usanze mvuye nko muri banko boko yatora ugacu yamfatana kandi nta kintu kihari cyemeza ko dukorana n'abanyamerika ku buryo dutora amarundi bisaba rero abindinganizo zacu kujyo leta ibyinjiremo nindi migambi turonka amarundi rero umunyamuziki umufatanya amadolari ukafatana amayero ivyo vraiment umu échanger oya mu échanger baba mbarumva no kubaza kino kibazo simbiza Semavumba ku munsi wejo haje abarinzi batandukanye ndavuga kuri Shani Queen umuririnzi kazi kuva kera twakuze tumwumva ageze mu mapido 35 avyaje mu 35 twarabonye Easy Boy twarabonye Masterland Marende kuva muri Master Music Magicien twarabonye n'abandi baririnzi nka Thompson The Voice Magicien promoter yadusanzeho Rappi Boy niho yaraye bivuze iki kuri Simbizi wa Semavumba biga urabona ikintu nakunze Shani Queen na Happy Famba havuye azana Vishu of course yeah Happy Famba na Vishu ndabakunda kuko nabapambanye kuva kera bamye bakora ibyunguka sivyo Happy Famba umuziki wiwe n'amafaranga Vishu umuziki wiwe n'amafaranga kabisa nikitegerezo cy'abantu batubeshejwe n'umuziki sivyo ino game yacu kuva kera yamye ikeneye ubumwe n'urukundo kabisa
ubumwe sibyo ejo twerekanye ubumwe kabisa n'urukundo even now naho vyo kwerekana bake hari abantu benshi badahuza je ndazi neza yuko umuririmbyi B-Face agenda kwiragiza abantu ababwira yuko ngo Masterende yamuroze mugabe igihe Igbana yafungwa uvuze gute ko B-Face agirinde B-Face agenda akwiragiza abwira abantu ko Masterende yamuroze yakoresheje uburozi bwayo nzi mugabo hageze mu kibazo urako umuntu avuga ko yakuroze atarukundo ruba rurimo mugabo twarahuriye twese tugiye gutabara Igbana afunzwe ari muri page B-Face na Masterende ego bararamukanye cyane baraganiriye urabyumva ntibakundana mugabo tugeze kuri ku nyungu rusange Ige turakeneye umwidegemvyo wiwe Ige adufasha ibi turarengera bijya byose dupfa tukaza gupambana hajya rero ejo ikintu cyaranyeretse yuko ibi twama tuvuga ngaha yuko abaririmbyi bashobora kurengera ibyo bapfa mugabo bagaharanira inyungu rusange X Factor aduha quality niwe producteur wo mu Burundi dufise afise quality be urege ko ataje quality nyinshi ndirimbo n'izabo orege amazimisi yararongowe orege yararongowe urayo amazimisi yararongowe orege yararongowe wepe tunuzaba orege waraza kuziguha we kene kibazo cha uraza kuziguha dufise umuntu afise amakuru yose wena kwiye kuno mujye nguma ndaguye content kabisa urabyumva orege yararongowe ukibika hantu kiragaruka uraza ukiza ngahara yarongowe n'ikinyina mani kiraje ugasigaye yavyibushe reka tubandanye none gasha ko arari gusa ayiraza irakwega amazi Yanuzi yuko igitego kiguma kironka amazi menshi gica imeze nk'umunywa amazi n'umunywa amazi urumva rogaji turabandanya sasa Olego sanga ari busy n'umugore tubandanye rero uguhuza ko abasani rero nibaza ko novuga yuko uguhuza ko abasani gukenewe nibyakeneye ko abasani bahuza mugara akeneye ko abasani bose bahurira ku nyungu imwe ejo rero nico twarabonye yuko X Factor ari umuntu w'abantu abanye n'abantu Jeff for X Factor ni turazinanye ariko aramufasha iki ejo ari umunsi wa mbere je duhura n'umuntu witwa X Factor namwumvuko ndi umuntu wa mbere ari ku indirimbo yakoze ya Farious you sibyo Phil Bite niwe telefone ambwira ati X Factor wamenye inkuru n'amatwi y'ibona amashisi ya posting ugatera promote Jewe ego ndafatiriwe ari utuboro narindimwo mugabo ndaje Muga nakemera byo narindimwo cyangenda kuri parke twiriwe tutafunguye na marenda ari ibintu twarimo operation turayikora X Factor bamurekuye bugorovye abandi bafungwa baje batware mu mpimba mugabo X Factor twarabaje gutwara abantu bakoze amanyanga mwarabaje gutwara aho yasinye bakoze amanyanga abantu baje gufungwa ariko nabakiri mu muze ego ubutungane burarekure kubiga kumvo z'amatohoza bakwige kahi icyaha ubona yuko uyu muntu yohunga kuko na X Factor yagiye Orange yare ego nuko yabitubwiye atevye iyo fwashwe uzubwira abantu abaririmbi telefone bace bazimwaka ariko urumva babitegeza kuzikwa bategeza kuguma batohoze baba exactement yuko wewe utari umuvunjayi wamagendo none bakwiketse ko urazi kugurisha amadolari wese kesavo biga n'ivyaha bitwa atteinte à l'économie de l'État bagucira imyaka mike ni 20 nige cha Yesu byari biriho nene Yesu ntiyazize kugumura abantu Yesu yari umugumuzi yari umuvunjayi mugabo Yesu yazize insurrection siguri imigumuko Yesu yazize kugira abambwe Yesu ntiyagumuye abantu ariko byaragumura abantu bagumura gute ahantu leta yari yashinze isoko ntihagiye arababwira ati mubisambagure ngati ati nani mu ngo ni isoko mu rusengero yumva bikenewe bro iteko rya leta yo kurigambanira barizi sokarti singiyo ngaho sokarti nababwira ati nimugenda arwagumutse ariko Yesu n'abantu ibanze gushika igitegeko leta ni leta ariko leta itengwa rero Yesu rero ntiyacyaza kurengera amategeko ya leta iyo uje ukarengera amategeko ya leta irafite kuguhana ariko Imana nayo iruta leta none Imana urayibona warumvise ijambo ry'Imana bariko baravuga hari igitega kuri president w'igihugu cyacu Burundi yavuze ati je maze kubona ibintu byinshi Imana imaze kunkura Imana wiyumvira ko ntera ubwoba wewe mugabo Imana niza ngaye kubwire ngo Star Boy igira ibi
ya urabikora Imana ntiboneka man ibikorwa vyiza turabikora menya rero yuko Imana mu kuyibona ni mu bikorwa vyiza nkuko president yabivuze jewe Imana amaze kuyibona mu bikorwa vyinshi maze kunkora sanda kubaza Imana ntiyahaye abantu isi ugira abayiganze ariko nayo yigira ashobora kuyiganza Indira Imana yahaye isi abantu ugira abayiganze abantu bagaca bashinga uburongozi sivyo uno musi ama eglise ariba abantu hari amasengero yiba abantu ariko uvuze kuri abantu bisigura ko umuntu bamukuye mu muhira baramwibiye amahera mu mufuko none ngo amavuta ngo bagurisha ngo amazi ngo ahezagiye ngo bagurisha ibiki none se wayakuye muhira amafaranga urayafata none abantu basanze ivyo bintu ari ibintu vy'ubuhesiko leta igacifata ingingo yo guhagarika ayo masengero wewe ugacuza wigira umumesha ugomba uvyugurure ntibaguhana none iyo leta ivuze ati hajya kirazira kuhasengera sivyo niteko rya leta iba yatanze wowe rero uje ugacurengera ku iteko rya leta baragufata bakagwa rero Yesu rero yazize kugumura abantu kandi urazi ko yiyita umwami ubu nyene ngaha nozangaho ngenda niyita ngo ni umukuru w'igihugu umutumwa w'Imana ubu nyene ngaha kwa Evariste waye n'icubahiro Evariste nozavuga ati ngo ndi president jewe kandi nkavyemeza abantu ntibavukana uzokufunza umuntu yasizwe amavuta y'Imana voilà rero ni mpamvu rero kuza kwiyitirira ikintu kwiyitirira ico kitari birangwa n'amategeko niyo mpamvu ega no musi bagufatanya impuzu y'igisoda barakunyara kubera uri kuriyitirira ico utari kirazira kwiyitirira ico utari ivyo birahanwa uravyumva rero na Yesu rero yaje yita umwami wita umwami mu gihugu gifise umwami agitwara baramufata baramunyara iyo ni migumuko rero byo kuvuga ngo urumva ngo bikini bikuza kwita umwami mu gihugu kirimo Herode chaki ari yabamba Yesu ni yatanguje umugambi mwiza hari umugambi mwiza dukorera ko twese iyo ubonye abagumuka mu Burundi uvuga ati kirazira kugumura abantu oya Yes tukira aho nyene reka tuje muri industry ya 257 hari bimwe abanyarwanda bakunze kuvuga ati gutarama tuzataramira ibujumbura dufise concert no bwidasanzwe izobe ya The Band hariho concert VIP ndetse na concert novuga yuko itari VIP nko babikunda kubivuga izobera neza neza kuri Mercedes official ariko VIP izobera kuri Eden nisho novuga yuko simbizi niko turabona ikintu ivuga ko uno musi nibaze kutari contre ya The Band nibaze kutari contre y'abateguye igikorwa sinoba contre ikintu kirimwe magicien vraiment arondera ubugari bwa magicien mani ni nkuko utoja mu kintu ngo mbe contre wawe tuzemprema gusa kitagenda neza nikenda mbenda kivugira ngaho yego okay nisho novuga iriko barimo abarimvyi badasanzwe ni The Band ariko azo kwakirwa n'ibihanganye nka Sabi ndetse na Big Farias na Rino Jipembe aho bano baririmvyi batatu urabona ko ari ikintu bazo ari impact nini izoboneka muri iyo show izobe ya The Band cyane urabona ataco bagiye gufasha cyane abarimvyi bacu none ndakubaza aha ari umuririmbyi uzi w'umurundi uzi wewe yotuma ufata taxi kubera iki Bifariyazi n'umuririmbyi akomeye Sabi n'umuririmbyi akomeye dufata amataxi kutamusaza ingozi igihe cha ntunzenye cha Festival de Rwanda kutamusanze kutaduze hari ababa bayitegereje we kutaduze hari abanyengozi primusike kwaduze primusike ni finale yabaye itike uraduga urimenya vyose umviriza impamvu nagiye muri primusike finale ni imwe Festival de l'Independance hari ibere Bujumbura Ingozi niyabereye Igitega uravyumva je navuga ati negerezwa kurindirira hehe ugisagara okay igesa bekaragira biya bya caravane numbaze biya bya Union Européenne waragiye mu Kanyosha bijya Sabi erega bijya anye bijya bya caravane baba basi ibintu byunguka ariko n'ibintu vyunguka ariko twebwe natwe mu gihe twishize mu bantu bashaka kunguka hari ibintu tutajyamo memisi naho bari ibintu by'akazi kandi bikomeye utamaye akanoti je no urumva rero kwere yamaze kuja mu The Band wewe ngujya aje mu vyunguka mugabo warafashe taxi umusanga kuri aeroport uraduga n'imisozi hejuru narakubabanya amafoto je warambonye Bastard Boy nitubigire birebe je naragiye kugwa kindi urazi impamvu wagiye kwenena wenenye warigeze ngone foto yanje warugiye kwakira umuntu yihagaze ugati narabonye abantu benenye oya mbuzeti wewe waragiye no kwenena je naragiye kugwa kindi ariko sinene Patrick wakeza open mic yaduze hejuru nambe yaduze ku continent je ndimve aeroport ko ndahazi nabonye abantu bari mu biti
mbona Patrick ari mu kirere simbona ahagaze kuki muri Izaki mwari mu mugongo w'umuntu mwari mwatwaye baba petit bo mu kinama bamwe badugaduga baraba bo mu buterere bo kuri Dombosco Izaki bari bamuhetse bamwe Izaki bamuhetse urazi byose byabaye ko mutarabikorera Fizo ko mutarabikorera Satubiri ngo ndakubwire man burya blend okay kuba ufise tala uririmba ni kimwe na blend yawe kuyikingira ni kindi wala ariko ufise tala Sadbu mubona tubwizanye ukuri Sadbu mubona kangaye we Sadbu sindamubona cyane ariko bivanye ni bimwe akunda gukora by'amabase bimwe bijya biratuma umusanire ga sometime ni nka kujya kwa Benturo Sadbu aravuga ati Benturo ntiyagize indero mu kazi like biraryoshe rero birasa gutuma riri wa muririmbyi atakanovera ku bantu rero abaririmbyi bacu rero baririmba uramaze kubona isi atakanovera ifisi ni hasi izosaba utera induru abantu bozo kuva ariko yatera induru ngo bashaka ifumbire ya fomi bajya batera induru nabataraza isi musanze je twize tuvuga yuko isi urayiraza kabisa en fait isi iraba exploiter gushika naho akanovera kayo pye urabyumva niyo mpamvu usanga hari amasi udashize nk'ifumbire vyanga urabyumva rero abarimvyi bacu rero baramaze kwitakariza akanovera sivyo bamwe indi utataka akanovera nini bivana n'ukuntu bitwara rero nabwiye rero nta gishasha uno musatu bino umuntu ateguye ibintu uzora bese bakora ama interview ku ma TV online ngaha ni nkabi ikibazo si ico ibinashaka ku mbuga z'ibintu bazivutse umuntu ni yamukasa nawe zo mukasa même si nawe ubushoboye je uri nka Sadbu uri kurankasa nanjye ndagukasa mu bikorwa byanje rero nagomba ndakubwira ati yuko ati uko kuntu abaririmbyi bacu bamaze kwiyonona umva nta gitangaza na kimwe ego abaririmbyi bacu ngene bimeze ni nko kuja muri morgue namanda bivuga ivyo oyo ngo ndashaka guhereza idiri ryo kuja kwica abantu nibyo wajufata ukaja muri morgue muri morgue abari ibiziga kabisa nabantu bawishe wewe nabantu babishwe n'ibitandukanye ingwara isanganya ibyo cyatya mu morgue cyangwa shaje nyine sivyo ntushaka kuza gufata ibombe nguritaye muri morgue uzuze uvyimba mu bantu ngo wisha abantu urabyo abasani bacu narababonye muri Primusic bagenda gukorera show mu Kamenge mu isoko bagaca bandika kuri ma Facebook yabo nibiki ngo thank you for coming eske nabafana baje cyangwa niwe umusano bawaje jewe ngiye hajya mu isoko navuza iradio sono ya bien nkabwira abantu amaboko hejuru ntibayadutse baradutse voilà bisigura iki rero nta basani n'umwe dusigaranye afite pouvoir yuko umuntu yova muhira ngo aragiye namba de Ben aje gukorera inoti yiwe wewe star boy ukavaho ukagimusanga hariya ni nkuko ukumva ati Satubiri ari mu kanyosha je nagiye gushigikira magicien umviriza none tureka ndakwishuri wagiye gushikira magicien wagiye gutora content ya de Ben kwa na interview mwakoresheje magicien yajya kubikuri ariko n'umuzenyi namba ushobora kuva ngagenda kuraba de Ben hariya niko nyene wovanga ugiye kuraba Satubiri mugiye Satubiri ari brand ariko natumiwe urabyo oya na utatukwa deben kandi utatumiwe utamenya ati kibanza naha kwa deben yabatumiye kwa deben hana mahera baba je randiriwe yamamaga kandi je yamaye agafuki wanje turazinanye umviriza bro kaka je sinoja mu bintu vyagusa kaka je ndi muri groupe ya promotion ya deben urashaka kubaze je nogenda batampaye amahera ni ya apply uko man reka shaka mu telefone magicien reka kumena amabanga y'akazi ndiko ndagusigurira umbwiye ati ikintu cyo kongerekana niko arabagere abataronsa amahera n'abaronsa amahera je nagiye par telefone bajya baririmbyi bacu bazoherekeza ujya bazoduha chovre makandi na debene bazomeka yuko ari umwana muga abantu bazoba bahari bazoba baje kubera dobene bazoba baje kubera igiteramo kandi no kubera dobene hariho presence yiwe urabyumva kandi n'abazoza bazoza bivanye na branding ni igiteramo cyakorewe hajya nawe ufata bidonduka mushira hajya kuri podium yo kwica abantu abaririmbyi bacu nabaririmbira abantu basanzwe bahari sabaririmbyi bakwega abantu kabisa niyo mpamvu ubona abaririmbyi bacu batana batuma ko hanze ngo bagende gukora ibiteramo
Tiriko yararirimbye muri arena aravuga ati for the first time ntiyabasanze sabandasanze aragize aratanze cyo muri arena bamuhaye aririmbe mbwa sukuvuga ngo nabantu ngo ijya arena ngo ni bayusanga yaririmbiye no kwagusa abandi bavuze ngo yaririmbye ku buntu voilà sukuvuga ngo nabantu ngo bavuye ngo bagiye kuraba Kiriko muri arena nabari basanzwe bari ariko Kiriko aravuze ati abantu bavuye Bujumbura baduze Igitega kuraba Bruce Melody abarivyi bacu rero ni baraba ingene nabo bashobora kwibrandinga sivyo ndazi n'abantu bavuye mu Rwanda bari ngaha baje kuri show ya The Ben urabyumvaga bro bakwapa kabisa kora muri weekend capitale ya Bujumbura kubera abanyarwanda tubasumvye umutekano tubasumba ubuzima bwiza tubasumba kira kitu tubasumba no kuryohera rero abanyarwanda no munsi so babonye ari wambwiye ati abanyarwanda so babonye ngo baruguruye imipaka kugira baze baraza ngaha ku enjoying rero nuzotangaye rero ubonye abanyarwandakazi ari samedi niraranye n'ikinyarwandakazi uzorana n'ikinyarwandakazi ina post one ati The Ben kuzana n'umukozi we Pamela yigeze kuba Miss Rwanda ni kibazo Pamela ujya mu damu wa The Ben bashobora kusigara Burundi n'umunyarwandakazi azomusiga nebaza nk'ubu kuri rya 10 million izotangwa ko nzi ibikobwa bine byo mu Ngagara byamaze kudesida ati tuzomurarana ubu ni aho nje umurundi kazi badakora gusubira kwa Pamela reka shaye tabarundi kazi barakaze ku kubi wonje umurundi kazi no gutano uzawara amaze guhonja n'indanga muntu tuzomuha azosigara reklamati ubu ngubu sinsubira muhira sinsubira mu rugo ubu mbaye umurundi bizigura ko The Ben azosigara ngakora byari bro abarundi kazi bafise isuku abarundi kazi baroga bikwiye ko amazi arahari igamaje ya Rwanda uko guna pauka ntabaye mu Rwanda amazi ucugira umwera menga umurundi kazi n'amazi gusa n'amavuta yisiga uravye gucu itayeyo ni bri ni mu mazi mwaki kandi umba bitwara nari kubwira tugaruka ry'abanyarwanda kazi ma twarabivuze ko byanditse nibuka ko twabiyaze by'abanyarwanda kazi yes of course The Ben akihenda kugira 10 akaja muri abakobwa nzwe mu Ngagara azobapfuye Pamela asubira inyuma arira uti Pamela asubira inyuma arira hadasubira no muri Amerika cha yiberika zaga aramuduzegiye tumukaragura bamwe bati The Ben ngo yaguze imodoka ngo agurira umukunzi we mu note bamuhaye mu Burundi hawe na now company none sayiwe hega marundi araryoshe man abarundi baranze kuza kwitorera amarundi yabo reka abanyamahanga baze kuyatora baje kuva nambwe afere y'ivyunguka abarundi kabisa reka mwasi banse kuyitorera abanyamahanga barayatora bakigiye imbere yuko njya kubindi bibazo za kubaza ndashaka kubaza kino kibazo urabona show ya Bruce Melody canke ukuza kwa Bruce Melody nukuza kwa The Ben na show afise urabona bitandukanye nuko umuzo wa The Ben ubabaje cyane abanyarwanda barashavuye ko na The Ben urabona ko umuzo wa The Ben umengo abanyarwanda The Ben baramwankasi Umengo ofe jediko namye ndaraba kuri Twitter abanyarwanda barababajwe cyane n'umuzo wa The Ben ngaha kubera iki namba bagarako ariko twashaka umunyarwanda ashira commentaire ngaha avuga ati The Ben buriya abarundi turish hari umujama ujyafata ku mavuta ari umuntu ejo yandunkiye aka interview kiwe ngo nkabije ngene ngo bakiriye ngo The Ben ngo yabari mu Rwanda ngo bace baburiza Panda Guy nakubwira urabutski Panda Guy sigura yuko ariko igihe Bruce Melody azavuga ati nashika abantu barapfa no kuroba urumva manake abarundi for real ndakubyita Burundi ni igihugu cy'amahoro n'indamutse y'abarundi ni amahoro kabisa urabyumva na amahoro niyo ndamutse y'abarundi ni igihugu cy'amahoro ni igihugu tuzi kwakira abashitsi kabisa fata kumafuta uti hospitality rero abanyarwanda barababajwe n'ingene The Ben yakiriwe none babazwa n'ikanda ari mitaye yo mu gihugu karabajya y'abarundi babona amavewiti zingahe babona ibarabara riruzuye umutekano ni wose barakangutse babonye n'ababonye abajya abapolisi ngo hari twebwe nga umutekano turawugucungira ni Nyarwanda niyo yanditse ati yana yakiriwe n'utwara igisagara cya Bujumbura kila kitu inzego zose ziba zikwiye turakwakira ego n'igisirikare twe turaguha afise ingorane y'umutekano urahari umeze neza urahari nta cyitwa yarurutse mu muji hagati mu muji Bujumbura sarimi abantu babikora Kigali sha
rero biyare birababaza ufate ko mu Rwanda bobo Rwanda bapenda nagi eka bari turakundana mani abo dufite urukundo kandi nimico nivyo twakuze twarerewemwo gukunda abashitsi gwagacera abashitsi kumbwira abanyarwanda kazi bakunda kumbwira buriya ukunzwe n'umuhungu w'umurundi aragukunda ariko ukunzwe n'umunyarwanda akubandikanya n'ikindi kintu ni ngorane urabyo niyo mpamvu rero usanga rero umuzo wa Deben umuzo wa Bruce Melody ora Deben msanzu Deben yibera hanze aba muri Etazini Melody no aba mu Rwanda urumva Melody no abanyarwanda bacamwita umuroko rero urumva byarabaje sinzi kubera hospitality twamuhaye umva rebye n'ivyari bikwiye kumera ko twese twakira ingenzi zose umuzo wa Melody wababaje abarundi hari n'ifoto nabonye bafashe umuzo wa Melody wa Deben wa Bruce Melody twebwe abarundi nitwe tutawakiriye neza kwa nta kintu kizima yaraje kutwereka mugo umuzo wa Deben nawe ugacubabaza ariko aravuga ati Bruce Melody yabyitwayemo neza kubera ko yarafashe araja mu gasha ariko sho aguma zikora ameze fresh no ujya kwa umunyoni n'umugomozi ntiyari yivye Bruce nuzenya tusi hari n'abavuga ati Deben akazi Burundi ngo nawe ngo baramufata bari faranga ngo aheranye hano i Burundi eka twabarundi twebwe turaheba agatwawe n'imbwa turaheba umugani w'abarundi imbere yuko tujya kuri Karabasansi uwo bita Satura Mabafu Karabasansi ngo nizina bamutazire bivanye mu bwanwa ngaha nyene ku matama hari imiburu bita Karabasansi ndavuga kimwe bamwe bavuga ati Simbizi ari mu bantu bo babesha umuhungu bitakoresha umwanya bagerageje kuroba nivo ya Simbizi wasema vumba bakarabana nivo yakoresha umwanya bakabona neza yuko Simbizi ari kubesha nde koresha umwanya ari byo koresha umwanya yavuzwe ko rafwa passe ari kwinjira Big Farias bivanye n'ukuntu yari yihembuje akanyobwa ciwe bavuga ngo aranaboregwa je nta maso nabicishije ko cyane ariko bikanavuga mu nyuma y'uko n'uburenganzira bw'umuntu wowe uri kurabesha koresha umwanya kwawe ufise niyo koresha umwanya afise ntago bingana duha igisubizo kuri ivyo bintu kubera ko umuntu se koresha umwanya niyo kiri kibazo bazovuga ko ari wamutaye muri ivyo bibazo jewe sinshobora kubesha subwanwa afise umugore n'abana koresha umwanya yakuriye ahantu habi yakuriye ahantu bita muri Team Satura bigisha urwanko Team Satura yigisha iki urwanko yigisha urwanko gute koresha umwanya ndiko ndamurera ari urumva hari igihe bivanye niyo wakuriye kwera koresha umwanya muri Team Satura yitwa copier coller uzorabe kurya page yitwa Linda la Costa ya Satubi uzo kumva amaju yakoresha umwanya hari igihe rero iyo abonye ya content biva n'indero bahawe muri Team Satura yamaca abona umengo ashyanye muri Team Satura mugabo n'umuntu akeneye kugorogwa koresha umwanya akeneye muri no industry umuntu azo kubwira ngo urumengo je ngo fise power yahe erega power yose no mafise nta power impereza kurengera ubwingenge bwa amagisi yaravuze ko utinya abapolisi yo oya se niya abapolisi ndavuga wabonye ngo tutangura ngo kujugumira inzego ndazubaha bro sinjugumira amagisi ni babivuze yarabesha ari umupolisi wabonye abapolisi ngo uravuga ngo gutangura kudondagura ngo je ngufise umwana munyakabiga umvise umwana hango sha je nk'umupfuye oya jewe siko bigenda umupolisi reka nuzo napima usabe n'umugigo umupolisi kwera ukazosaba igihe umupolisi uzoba yagirije cyaha uzofise ibyo wike je umupolisi amagaritse ndahagara nakora ibyo nsabye c'est comme ça je singararizinze peut-être ko yanagara bafate bobo hari abantu bajya bibaza ati kubera ubu uzinanye na naka cyangwa uri kintu runaka ugomba kujya hejuru y'amategeko c'est pas ça je uranzi ko nashobora kwaza imodoka ntabanze kuverify ko ibintu byose bimeze neza ushaka kwaza imodoka nabona yuko amatara yose yaka nabona ko ufite amadokima yose so utari imodoka nafise pe mugana baracyari yitwaza ati metre muva yarahari kare ngende gukora amakosa cyangwa imvuga ati na jewe muyomba urabyumva ugasanga umuntu ariko aritwaza ati jewe muyomba n'umugenerale cyangwa muyomba n'umukoloneli agaca abona umengo yorengera abantu urabyumva bagabanyega akaca abona umengo yorengera abantu
kubera ico kintu urabyumva ivyo si byiza ivyo bita abuse kwitwaza ibintu ahubwo tugendera amategeko ntushobora kwitwaza icuri kugira urenganye mugenza oya uno musi ni simbizi turi kumwe ariko biriko biravuga twabonye poste ivuga yuko ari umutipe yirukanye muri team Satura twabonye umengagira hasi iterambere barazana n'ikintu bise association za gufasha ni cooperative iyo ni programme y'igihugu jene nifashishije no muhungu ugira yicare ngaho yicare abanze kwanza duze amateka kwanza yawe rege naze yicare hawe fata agatebo wicarage imbere ya Simbizi ko ndazi muri team shakurusha mugabo nashingo basi kuma wicaho nyene nashira agatebe hajya shira agatebe nga icyakoresha umwanda sinari bwagiheze neza urakibandanya ntacyo yego ndakibandanya ariko araza urabyumva burisharaho nyene biryoshe nuko ndi kumwe n'uyu yari muri team Satura sibyo birabitse biryoha nkaba ndiko ndabesha sibyo rero kiya cyakoresha umwara akeneye muri entertainment gusa arakeneye kwigishwa n'abantu bafite experience sibyo koresha umwanya yakuze ari umufana koresha umwanya yakuze ari umufana mugabo no munsi acarizegwa n'isinzi y'abarundi kabisa ku buryo no munsi hari igihe bishobora gushuka ugasanga aracyumvira yuko ari umufana kabisa niyo mpamvu dusanga rero muri team Satura bama babigisha kuva miyafizo kumwinjirira content zo kumwinjirira ariho havuye urwango rwa Satura na Big Fizo mugabo rero nagiye gusanga rero urwango rero muri team Satura rero ni ngorane umupeti baraye bamwirukanye muri team Satura no muri ko no muri mwe micro yes uno munsi amakuru twari dufise yuko amakuru yuko bamwe mu bantu bari muri iyo koperative ni koperative no bwo twabonye buri muntu akotiza kira ku kwezi asazwe ndetse na posting aravuga ati bano bantu ndabazanye hano kugira turakuntu twiyunganganya wa mugambi wa leta w'igihugu abajene twiyunganganye kugira tushobore gushika kuri bimwe bitandukanye bro karibu sana mugambi wa Star TV bakwita gute papa asante sana nyita Harmond Kinda yes abo ayo n'amazina muri timu Satura bro meze fresh sana usanzwe ubahe papa kugira twidondore ku mutangano umubanyi wa Orege akaba umubanyi wa Nuzenya hariya kuri Van Beach na nihe ndeka tubane umubanyi wa Orege tutaraje muri team Satura reka tuza kuri Orege neza na neza atubwiye ati mu Burundi ari ahanyene reka araboneka so Orege ashi yararongowe Orege yararongowe kabisa yararongowe n'undi mukobwa yarongowe icyo bita kurongowe bijya bintu imidata yavuze ati ndarongowe ure yararongowe imidata yavuga ati ndarongowe ariko Orege yarigeze kuvuga ati je ku myaka yanje ntaragera ko ndongogwa aha ndacaje ikirori ntiyaragera ko ndongogwa yari bwamuronke ntiyaragira ko arongora muga kurongogwa twabye ntibindi umwakamo atuha makuru ya Orege arongowe gute cyo ikintu jewe ikintu nzi kuri manzo urindire turi kuri Orege ikintu nzi nuko nzi Orege ari umunyacarama uyu ni umunyamutanga si umunyacarama ararongowe kumutanga byo muri bisusu bya mbere kumutanga ibisusu bya samava rego bana bayavyibushe none baragize amatama ariko hari abantu bavuze ati kuva vuye mu gace niho yavyibushe oya mwe arara neza yora kuvye wako rego bavuze ngo aravyibushe ngo ngafise amaboko matomata ajama none umugore wiwe none umugore wiwe Dose yani sport yora akora ku mugore ati umugore wenyine ngana urafise ibisusu ewa niwe wambere sigura ko Orege nubwo nta muntu arongorwa mu Burundi abahungu bararongorwa nivyo nivyo byambaye gasimbizi Rega shana n'umuntu atunzwe n'umugore acivuga ko abwize gute umuntu atunzwe n'umugore none inzu ni y'umugore byose ni y'umugore imodoka Orege si niba takari wirya no cha go muri abasi ba Orege mwe oya Orege tsoya ne Orege umahiriki je no kwa nka Orege nshobora kumwana urazi yuko yapfunzwe ko ari jewe niru nigiye uwo mugore wiwe nyene bavurugana hari umunsi Orege bigeze umugore yigeze kundondera ngo yamukubise ku inoti miliyoni 7 nije nabaro Orege niwe yatwaye miliyoni 7 umugore wacu arakwitura aranyitura umugore wiwe akubwira ati ibibazo byose biba kwa Orege nije ubizi muri inshuti yacyandika kuri site ati usicheze na mapenzi ni bala
Yes, turi kumwe n'umujama kuva muri team Satura kuri no munsi novuga yuko yamaze gukurwa muri team Satura ariko turifuza kumenya team Karabasasi hari iryo zina riremewe cyane niryo ni Simbizi ari misi cyane niryo mu kinyegero hariya murarivuga muri team oye ryo rivuga muri team Satura bari mu ngamba za munyankira aba Petre babigisha kunyanka babigishije kukwa babigisha kunyanka Degere neza kugira amaciro yatore babigisha mu bakwanye uno munsi muri team Satura birashika mukavuga ku muntu ati no muntu tumwanye kubera ko n'umwasi biterambere ry'iwacu oya birashika umugenzi yiyumvire ko umuntu ari umwasi wiwe natwe aca dushiramo ko acategeza kuva umwasi wacu aca kanyanya fizo nganye ngene fizo bana hageze ko muvuga nabi usanga yarengeje kweri ikibazo ko muri team Satura abuntu mega kubesha umwanya aracana muri team Satura ega umutwe nyakirinye umutwe nyakirinye umwanya uzorabe narandi nibiganiro bica kwa ejo randi Asubiye yakoranye n'umuhungu mutonya wiwe yego nuze nakoranye narandi ndagira icyo mvuze kuri Asubiye Mbena muziki hari ibintu bya kwisemba ingene Asubiye yigeze kujya kwisemba bari bande ingene babiro bagenda bisembe ku munsi Jaguar azaga mu Burundi muri 2016 yari yamaze gushika ku hoteli yashikiyeko sivyo igihe Diamond Platnumz aza urumva igihe Diamond Platnumz aza Roriro yari yamaze gushika ku hoteli urabyumva rero munsi rero ugasanga Asubiye kwa kuntu kwisemba Fleur ari kipa kuri arena ayo makuru magiciere yakuye ibya bijemo waranuko yagiye kumutegera debe yarabigomije mugabo uvuze nabi Satura uragiye ariko tukiri ngaho kugira ntidukatishe inkuru ndumva ashaka kumenya ni gike cyatumye va muri team Satura kubera ko buri team yose ibifise indero umuntu agendera ko haba hari ibintu babibujijwe ariko usanga warungiseho link ahandi hantu canke ya Big Farias ya Mugani bakavuga ati uno mutipe reka tumukoremo ariko aragendera imico ya team Satura byageze gute kugira uve muri team Satura uno munsi bimeze gute imigenderanire hagati yawe na Asubiye imigenderanire hagati yawe umufanzi uri muri team ya Satura ndetse n'abasanga bari mu burongozi bwa team Satura bimeze gute urumva ivyo umbantu byatanguye kuri post ya The Bay abana Asubiye yarapostinze post yavuga yuko yakira umuririmbyi wa mbere mu Burundi bibaye n'ijyambere amakira kwa byaruvuga gwiyo hari Asubiye rero je nasanze ufise page bahakinze kera sasa byarayitari wanje ikwera umuntu amafuta ashaka kugwanje ivyo ashaka kugwanje Asubiye rero uwo muntu acagira comment avuga ati no kwitesha agaciro kabisa Asubiye amaze kuyibona iyo comment yahise ja muri team atayita arantaginga aravuga ati muri team Satura ari umuntu yitwa gutya kwabtigene bari gusa nawe yarasanzwe ati kurazi poste y'umuririmbyi amantu bamupinza bari benshi urumva arinze biyumva kuza muri team Satura urumva no kumbaza deja yumva ko yarasanzwe yanyikeze karije arabaza nyine arabaza batavuga ati umuntu yagize commentaire ivuga gute yagize ngo Asubiye yavuze ati uko no kwisuzuguza no kwizanye nuko avuze ngo yakira umuririmbyi wa mbere umva bisabiko abantu batahura ko byari gusaba kurabo kwa gusa kuri The Ben ariko kwisemba The Ben byazo kuri kurabo byoroshe bisigura ko abarundi babibonye kundi ati yo bari kwarisemba kugira The Ben amusomeshe yes aboneti Asubiye n'umuntu none wose nguri muri team Satura barangwa n'ibikorwa byo kubuntu canke byo gushaka gusomesha kugira kuri ibikorwa byiwe canke Kasase n'umupambanyi vraiment arapambana arakora ujya arapambana ujya ibintu byagusa ko ujya arakora bimaze kugenda ukatireka kwisuzuguza iyo commentaire bacasipoza ko ari wowe wayishyize asipoza ko ari je nayisizemo ujya ubwo nyine arabaza muri team yokije nagenda avuga ati nzasi wanje mbona bazanye ibirefu ndahimtani numwe bonyene Asubiye yacha ntaginga inbox ambwira ngo bite banza ndikawusha telefone arambwiye ngo peti ngo bire bitu ngifanyanga bibi na bire bisabiro byakanyosha tu emikanya ngambia Jesse je nabigize bijya bintu gusa nibaza ko ari ikindi kintu Asubiye twari dufu kuko sinumva ko poste nkiyo kumuririmbya ari international nka Asubiye yo ikizana beef
sarubonye nisazana beef ngukeneye ngo twiruke navanje twiruka he ubwo nyene atabwira umuntu umwadimi wa team Satura ngo kuramwo no mugabo aratanga ari message nabonye y'inyigisho za Simbizi ivyo ni byari bwaze byari maze kuvamo ujya Satura rero acamubwira umupeti ngo ubu tuvugana ngo umukunzi wanje nemera ngo hari umuntu ikinda ngo arabaye umwansi wanje maze kuvuga nkuko atayita yandoti n'uyabyanditse cyane n'undi muntu Satura byanditse muri groupe avuga basi avuga jewe avuga ngo ubu tuvugana umwansi wa umukunzi wanje wa mbere nemera arabaye umwansi wanje sigura yuko yakunda mbwa mumaze kumwansi usumva ivyo bwa mbere hari inkuru sajana narinze hari inkuru kubera aramafoto menshi agaragaye turiko tugendana na Simbizi kesi turi kumwe twatuye mu show kubera ko kubina umwansi wa Simbizi asanze n'iki Simbizi ashaka tarabizi Satura rero haragera igihe wimaze kumenya abantu babiri banyanga Hosy na Satura kandi rero kiryoshye urazi yuko kidding challenge ya kidding yatindiye umuntu wanje w'umunyoni yitwa Joachim Smith Joachim bace baramwirukana kubera Satura ari inshuti magara na Hosy ngo Hosy ngo niwe yatsindiye by'ububeshi kabisa urumva kandi urumva Satura na Hosy bahuriye ko mu mugambi umwe utunguka wo kunyanka kabisa umugambi utungumviriza Satura na wewe karaba sasa na Hosy uwo mugambi wanyu ni wunguka Hosy hamwe na Satura babiri kandi bahurije kuri siko naje Hosy anyanka na Hosy arakwa no munaza kuntera saa 8 y'ijoro mu rugo yaraguteye Hosy saa 8 z'ijoro ubizi se ko twanapambanye ndamutera amakuru cyangwa kuguvyara umwana nawe sawa bandanya abonye kubera na Simbizi bica bigenda gute hari amakuru Satura yaramaze kwikeka yuko jewe ngendana na Simbizi inkuru zose umva kumera hamenye ko Simbizi ari umupfumu cyane ifitiye muri Simbizi turabizi ipeti binganuka avuga ati hoje inkuru nyinshi ni jara Simbizi kumbera anje ntazana Simbizi kaje ntari kufa bamenyana Simbizi urumva inkuru tumenyanye vuba inkuru zibanga bavuga ko inkuru zose zo muri team Satura rije ndazimu akaca zimenya maze kunkuramwe rero Satura aca aravuga ati wewe umaze kuba inspire na Simbizi wa Semavungu uracafise ibintu byinshi byo kwikosora nawo woshika baje Simbizi bisigura ko na Simbizi yaratutswe naharagera kubera ko ibintu byiwe n'amanyanga kabasa avuga ati Simbizi umujambi nta mugambi numwe wiwe wunguka mugambi mibi ni migambi umaze kugendana nawe urapfuye karabaye turaguheza yavuze ati reka ndakurutire hakiri kare yaba yankuyemo ke ibyo bose bavuga navuyemo ariko muri team Satura turazi ko hazanye uruganda rumeze nka association rushigikira abajene abantu muri team Satura bimeze gute wowe uracyarimo canke nahone bakurutira ariko sinibaza ikintu Satura bibaza ko yacanganye bijyana nako bisa na gato ko jida urumva na association na tifana team Satura ni cooperative ariko cooperative abantu bo muri team Satura ariko uvuye muri team Satura bica bisigura yuko wagize gusa muri Kojidare uremerewe kuja mutari muri team Satura ukujya ni association hariho kontra mwasinyiraniye umva ijya amakotisation tugira umva ikoresha urumva deja muravuga ati twege muri 5 zako tuzoba twagize tuguruye magaza nketi ntuza runaka projet dufise projet zuko cyangwa microfinance kandi tugiye association iraregistre mu ntuza y'amashira hamwe isabateko yayo kandi bihafigwa ntibivugwa muri team Satura sabi rero ntabyo narinzi ejo ku mugoroba kubera bankuyemo hirya ejo mu ijoro igihe de bene nyana zanga abo bankwa mu ijoro ejo ku mugoroba mu ma 18 nabonye umupeta arahambira ngo amakuru mfise ukaraba sasa yakwirukanye no muri team ngo no muri association ngo yavuze ngo adakene no hana muso guhurira none inoti yawe izosubizwa cyane bivuga jewe nahise ndaba nsanga ni ona ifisa adibesha ariko niwe yanyikuriyemo wenyene Satura arakunokora narabipostinze kuri page zo kubikora kandi kindi yacu kandi urabona amateko ya Kojidare avuga yuko umunywanyi ukugira mu mukuremo harabi inama rukokoma ariko no mu banywanyi nta numwe yarabi ega wowe arufise ngo amanyanga menshi we numva ko agendanye n'umusuma
oya ibyo ntibisari muri team Sato nari umunsi janye cyane umwana simbizi ngo numubandi aho ibyo ntabyo ndamutse ibyo ubandi n'ibyo bakwagirije no kugendana nawe bisigura yuko akora ibitunguka afite imigambi mibi none uwo umuntu akora imigambi mibi ni nk'umusuma nuretse ko nabibona iyo migambi yo ndambona urazi ko je nasohoye urukato bagwe mikro urazi ko je nasohoye urukato uyu Armon Kinda ari mu bambere baruguze kandi je ntaramenya n'ingene barugura Tubera shavuye ko naruguze nje Indira gato ibyo si byunguka naragura n'ubundi n'abagenzi banje nabaguriye yarukato nguyungaha n'abagenzi banje nguyungaha eske ndakene usigura ingene je n'abankora ibitunguka ndabazana na system y'ingene indirimbo zabo zidandaza neza tubinazi kudandaza indirimbo buri azidandariza mubazi uyu indirimbo banje ntumaze kuyigura abagenzi narabaguriye yamaze biramaze kuyigura oya ayigurisha he reka ashobora kuvuga ko atarayigura kubera yavuye no oya kiriyo ko atabitubwira ko atayigura none batigurisha hehe naratubwira none ushatse kuvuga umubosi wawe Satupi ko atazi ko arafise ubundi buryo nawe nyene avyemvise samu arafise ubundi buryo azivyaza mu musaruro ubwo utari direct ku muntu wese ku muntu akiritse kubera nk'ubu uvuze ngo indirimbo ngo uyiraba kuri YouTube hari abantu badashoboye badafise izo telefone zo kuyiraba kino kigano Satupi ndibaza ko kimushikira pe karabasansi muri buya buryo utanguza ikiganiro ushire mwoto Satupi rero ivyo Satupi muri konjidari aba yandotira maze kundotira apite tambya ati we Satupi mu telefone umubazi Satupi naramutelefona inimero yanje ko yarayizi ntiyayitaba ejo mwijoro ntiyayitaba ngito nacengoresha indi nimero turavugana nk'imisegonda 5 yahisa nkata mutumye ko ari je yahisa nkata ujya rero bisa atavuga abapite kwambira ngo wewe ngo ja hejuru ngwiki nakije ngo na association ngibiki je ndindira icavuri here Satupi ni shapu turabana wa mu telefone Sabi na mu telefone reka ndakwiri je ndi Toma je ntumbira reka ndakwereke nyereka na mu telefone je ndimbo reka ndakwereke n'imisegonde twavuganye ona ka demo ka kana kwereke Satupi nimero zo turazizi Satupi reka ndakwereke n'iminota twavuganye muri mape Satupi nguyu je ndi Toma bizimana Satupi kanda kweri twavuganye ibisegonde 29 hari nevere 33 apere sortant ni wahamagaye nimero yibiri amamagaye yitaba katurayo ko atari we ntashobora kunyitaba niwe nyene bizimana niwe niyo nyene 3 niyo nyene 7503 nizo nyene na mu telefone niwe wabonye ivyo niwe umva amatu twari jewe umva yanyitavye arambaza bro vipi sasa yarambwira ndabwira ati ni naka yahisa kata direct yahisa kata abati ntanakibe dufite tuvugana ntumaze imisubona kuri page ya Facebook yiwe ejo yavuze deposit avuga ngo hari abantu ngo bariko barandondera ngo dushwane ngo ni mu impanuro aje bibaza ngo ndavuga ubu ku masati yashaka kubyabwo mu bwo gutwenga amanyanga none ko materi none umuntu ariza gupostinga kuri sata akavuga ati hari abantu bakeneye ko dushwana none nimba ari beef yarondera nari ndabizi navyo nzi navyo nene nabivuge ifoto gusa ni wacizana byinshi yabonye ifoto muri umuntu yigisha imigambi mibi ashaka gutembagaza simu satura yose ngo ayitembagaze jeje akabadandaje barongi umugambi mubi mfise no wa Kirizo wasema vuba yego nawe niko kugaruka kurumva ko ufise imigambi mibi no urazi umbiriza no hara umurundi abarundi ufise ingorane imwe umurundi mubwiye ukuri kubabaza kwitwa igitutsi sivyo ukuri kubabaza buri gihe ku murundi azokubwira turantutse ura munsi uyu mupeti yabonye ko ndiko ndadandaza cyambwiye ati indirimbo yidandaza gute arabona afise susi haranifuza yuko no muziki uva hamwe ugera handi hari abantu benshi bagiye muri team Sato turavuga bati Satubi n'umurimbyi afise bidi Satubi ari mu baririmbyi bapambana bazokoresha rezo Satubi sumurimbyi atunzwe n'abagore Satubi n'umurimbyi yitunze Satubi na apere video ajako sivyo
Sadbi n'umurimbyi yitunze akora akanyamerika urabyumva nakora akanyamerika urabyumva hari abaririmbyi benshi batunzwe n'abagore uwo ntacoza kukwigisha waracoza kukwigisha nk'ubu rega cyo kwigisha ujya kwigisha ujya ubwo ni wari umugambi mubi ujya umugambi mubi unaronse umurongora none natabafise umviriza bro Starboy Satubi aba peti barafise indoto y'umuziki barafise ukwiteza imbere bavuga bati birakunda hari benshi inspire kuri Satubi niyo mpamvu uzosanga aba peti aba youtubers benshi n'abaki n'abakoresha ama Facebook n'ibiki usanga benshi n'abakiye muri team Satora ni sawa babonye yuko Satubi atamugambi numwe wunguka afise bashaka mutoka mugaba bamaze kuronka inspiration benshi ubira batonze uravuga bro rero babonye yuko ujuzanye innovation imurengeye muno mpe tumva nana we yarabonye yuko bishoboka kudandaza iyumvire nk'ubu nkaruga rubuga we nakweretse yaba ari Satubi ariko yadandaza abafise amahera ngana go azamana abafise urujya rubuga ngo arabantu benshi babifuza kugura indirimbo za Satubi ariko kubera none adijya ndirimbo nka Satubi bafashe nka kidingi chaka fata nk'indi ndirimbo ira akayisha kwa rubuga ona ujya nugo ishira kuri 20000 mbo igura kandi yo kwinza cyane ariko gusa je kubera je nabitahuye kare yacabona umengo ni beef amahera kora mu mavambi abasitari yashize ko mokenzi bari kwadana zitomati mu rumo none nta mokenzi je ndigera postinga ku rubuga rwanje wavuze nimba utabiposti wabivuza ahantu mokenzi bari kwadana oya sinavuze mokenzi oya navuze oya navuze mona umuntu baramuriye navuze mona wamuriye mu rumo navuze mona none mona n'uyu oya yo naka almumvie aifwe kwa tubaranga asugana babiri bw'ubuhasa bwitwa Mona na Monia ni tubiri udukobwa vraiment tukiri duto bo baramuriye mu oya ari kamona yo nako ndavuga Mona mu kigwena oya so ujya vraiment nako ndavuga nukuri kwibana nako ndavuga Mona mu kigwena vraiment yego nanabyanditse ati Mona nivuge no mu kigwena wanditse Monia Fleur agiye gukora indirimbo na Big Farious nabi postinze Monia Fleur agiye muri stage Monia Fleur oya nanditse Monia navuze Monia Monia nakubwiye yuko hariho Mona na Monia kandi Monia Fleur yacamutwaginga yacavuga ati ibyo bintu simbiza aba promoter ngaha bigira abantu baba technicien kandi agutoka kuri simbizi wasema vumba yabivuze umveriza yabivuze ibyo bintu Mona Jumus nandika Mona ariwe hari Mona agurisha amamesa baramuri agasenki bakamurire mu hoteli mu Rumonge umufurniseri kamamesa amavuta yafashwe ku mavuta Mona Simona wari oya ndamuzoye ni Mona ariko Simona wari oya nawe nzibo nituzinanye vraiment okay Monya nakumva ashara kariye yego mbaya ariko wagiye kubivuga hari kumaze kubona ifoto za Big Fizzo muri studio Monia posting avuga ko barayo ya recording saa 10 ibyo ntabyo ndabona ivyo kakumbeka koza mumbeshera mwene muzoni kwegera uwo muhungu ari abantu muzoye kwikwegeramo ari abantu muzoye kwikwegera ariko ni post zawe ari abantu muzoye kwikwegera niwe namye mvuga turarushuka ivyo oyi ni ubivuze ariko je mvuga ivyo nabonye ariko mvuga ivyo nabonye ku ma post yawe je ndazi neza ko rapostinze Monia Fleur na Fizzo bari kumwe muri studio ivyo ndazi neza ko rapostinze mugabo je Monia wanje yariwe sujya na postinze sujya twe tuzi ash Monia kaba hefo nidwasa yitubiri gakunda kuji Dubai kwa kiwanje okay akamone kaba hefo gatari gato keza byataye bazohitabe ndibaza wana ko ari show atanduru ifise ikintu cyambe narakunze ujya mu jama yayiteguye ujya lao number light number yamba yitwa light number jandoje narakunze ingene yiyegereje abantu akaza kubasigurira
yarabonye neza ingene abandi banyamahanga bahora baza mbwa umuzo wa The Ben waje utandukanye n'abandi banyamahanga ngene baza ubona ko na Big Fizzo yagiye kumutegera sivyo biraboneka yuko ni inzira yo kugurura imiryango y'urukundo urabona muyoboke muyoboke yaranamanaginze na Farious kabisa wibuke yuko igitaramo cya Physiology niyo yagiteguye kuri mu 2017 kuri La Costa Beach so bisigura yuko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ubu yaruguruwe ubu ni nyabagendwa ntaho gufata ngugiye mu Rwanda nta nuko kera ndibuka tugeze nambutse ngiye mu Rwanda hari abanyarwanda benshi bangira kuza mu Burundi n'abarundi bangira kwinjira mu Rwanda je ndibuka ko nigeze kugenda kuri frontier hari muri 2019 ngiye mu Rwanda umurundi umwe twari kumwe ari nyuma yanje dutonze nyene kugira tugongeshe muri passport yiwe barashizemwo denied ikashe yo kumwangira kwinjira mu Rwanda kwa baramwikeka tivwa rero ivyo bintu byaramaze kuhava ubu nta muntu nitukinubana ubu bimeze bo dukora ivyunguka rero uno musa abanyarwanda baza wibuke ko na Fizzo yaragenda gukora ibitaramo mu Rwanda maybe nivyo bihe bigomba bigaruke Fizzo imbere akiba mu Faransa yava mu Faransa agashika mu Rwanda yakora ibitaramo agaza mu Burundi yakora ibitaramo bisigwa rero yuko uribuka yuko no nigiye cyane bugurura cyane mu Rwanda urazi ko Fizzo yaririmbye kuri cyane indoro ikiri hejuru so novuga rero yuko ati reka tube mu bihe bishashe ibintu byo kwiyugara mu mitwe amafaranga yo mu Rwanda afise agaciro gusumba amarundi muri kino gihe dukeneye amafaranga y'agaciro turabinge no muziki wacu inyuma y'ikawa y'icyayi nibindi biba export bikazana amahera mva makungu reka ducirigwe inzira no mu yandi madiri umuziki nawe utangure kunyiza amadevize narijya nkuko wabivuze yuko akazi k'umuziki duhembwa mu madolari abarundi dutahure yuko buhageze yuko tugize umwimbo w'amadevize mu giyuki yakeneye ego harakwiye yuko umwidogo ukomeza kuba ku baririmbyi b'abarundi cyangwa abapromota b'abarundi ati kubera iki mwakira abanyarwanda neza hageze mu Rwanda ntibabakire neza ibyo birakwiye kuba cyane dukwiye kugumiza kwa rukundo twebwe nyine imyidogo ego upfuye ugumye widogo ucusaza n'ingoga man hari igihe imyidogo hariho ugiye gutegera ntuburi ku kazi iyo myidogo igira abandi abantu b'artiste abartiste bo baba barihe je ndazi neza abartiste ngabagara umubwira ati nkene dukorane ikiganiro umara n'igihe ataguha uwo mwanya none umunyarwanda yiziye ikiganiro kakirongo nibiyugurure muyage sivyo namwe byamenyesha makuru muze muramenya amatitre mushirako muhagacira abartiste bana bamukeneye ko bakura no musi umuntu araguye ikigaje hari umumesha makuru naraye ko nazofasubye kwihiganira kapiteni twarakoranye mije cyagera kapiteni ngo simbizi ngo atutse Big Fizzo urazi ko gutuka umuntu ko ari icyaha atavye nigeze nkora ni nko umuntu umva ko jirasubira kuma ikiganira vraiment ni nkuko andika titre y'ibyo navuze uvuze ko natukanye bro iyo titre yonyine bashobora kukwitwarira uravyumva ivyo na Big Fizzo kubivuga ati regeze kubwira nimba ari ka boss ni nuze no mu capitaine nene eze kumbwira ati jewe ntudushe ko titre ntashaka yarabivuze ivyo yabimubwiye Fizzo yarabivuze urumvaga bro aya matitre mushira ko namwebwe mamurondera ama views hari igihe uzoshira ko titre ikagukwegera ntawe natutse namva namututse iyi ngorane yiwanyu umuntu akubwije ukuri ukita igitutsi urabyumva ibitutsi birazwi navuze ko mama yako ndagusubiriyemo ko mama yako koma kwa mama wawe oya ni ko mama yako ico si gitutsi ko mama yako
ko mama yako gasigura ati merewe neza cyane tumerewe neza merewe neza cyane uno munsi ukende kugira umuntu ati merewe neza cyane uramubwira ati ko mama yako ni nguvu So just kutorangiza ikiganiro kimasayo nangorani nibaza ko tutorangiza ikiganiro ariko bose sasa nibaza ko ikiganiro cyumvije umuvandimwe amusubize muri groupe canke maze gukoteza amafaranga ngaho bantekerere oya ivyo nibanga rya abamaze gukotiza bakotiza 15000 ku kwezi sikirimba bariko kuko ikirimba murakotiza hama mukazogabura amahera ariko bya bidifana kuko bijya turafise umva turakora imigambi tukazokunguka ijya bisavye ko bankuramo turicarana ahantu bandondere twigeze ndabarondera rega haje canke ubutungane buzoduhutse sasa bakunzi ba Star TV uko mubibona ikiganiro cyari kimeze neza jede simbizo se mavumba narimwo na Almond Kinda kavuye mu gukinda urumwe mu bagwanyi ba Satubi kandi rero abagwanyi ba Satubi impamvu Satubi naho ntagwa nkoro babikurako bose aragapeti bitarome uramutse kakagwanyi ingwanyi ya mbere dufise nga bose yabirukanye na Romeo yagiye yabirukanye ngo dukore hamwe ngo na Simbizi ngo twese ngo twirukane ngo nabandi bazwe bose ngo azobirukana none ko ingorane hari yagiye kubahenda Satubi yagiye guhenda abafana biwe ngo baze kumfollowinga kugira abantuke abafana banze baca batangura abantuka Romeo urazi ngene yanuka Romeo yanasanga na inbox muga munyuma asanga ndumwana mwiza Satubi igeze kurungika ayisupa na Kamelody ku radio ndavyibuka bijya arabatuka ati Simbizi bari bazi ko baje kumasha ndabahasha baje gukona baraje gukona mu ncamake rero tubane mu rukundo twankane cyane mugabo ubumwe tunze ubumwe neza cyane twankane mu bintu biri positive sivyo ntunyanke ngo nikwera ngo Simbizi ngo yavumbuye ngo urubuga rwo kudandariza ko yantanze kuruvumbura no ahubwo uzonyanke ko yanagurishije byinshi gusumba wewe uravyumvaga bro uno munsi ari abantu bataza ku rubuga je navumbuye kubera atari bo baruvumbuye ko yari je naruvumbuye uravyumvaga bro bico kintu bagaca banyanka harabanyanka kubera babona yuko peut-être maybe nshobora kwiyandikira nk'akantu kakagera ari ngoga nkori vyunguka harabanyanka no musi kwera nahamagariye abantu bakora online bose gukora ivyunguka uno munsi umuntu amubwiye ati nkeneye ikiganiro ati ivyunguka kabisa nkeneye iki ivyunguka ivyo birababaza so rero ivyo si bibi ahubwo ni vyiza kuko niryo terambere Starboy akoresha kamera y'amamiliyoni akoresha mikro y'amamiliyoni yideplasa ku buryo none azo kwideplasa ukadakora ivyunguka rero duhamagarira abarundi gukora ivyunguka no kuduta nimutwange duhamagarira abantu gukora ivyunguka ego thank you so much my name is Hosy. I like to support everybody in our country don't forget so nijiza cyane ko dushyigikira muri rwa rukundo go to subscribe on my channel kugira tubandanye gutera imbere tubandanye guteza imbere abarundi cyangwa abarundi bandanye guteza imbere thank you so much ciao